bakunzi ba televiziyo Jambo Web TV, ndongeye kubaha bwakeye ndabaha n'ikaze mu kiganiro cy'uyu munsi cyo gusangira ubutumwa bwiza bw'amahoro bwa Yesu Kristo. Uyu munsi nje ngo tuganire n'umuntu yamaze kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza. Urabizi mpwemu w'Imana arashingira intahe ico cemezo na mpwemu wawe akabishingira intahe. Uyu munsi rero inje kuvugana nawe kwijambo naheruka kuvugana n'abatarakira uwo mwami Yesu rivuga ngo Imana umuremyi wa bose na byose iriho kandi yarihishuye. Uyu munsi nje kukubwira wewe wamaze kugira iryo sezerano. Birashoboka yuko umaze imisi mike canke myinshi, ariko ukaba ukigerageza urondeza inzira timbeba cahe muri urwo rugendo babigenza gute, ni ryari noba nahengamye, ni ryari ntoba nahengamye. Nari nkuzaniye inyishu duhishurirwa mu ijambo ry'Imana. Nta kindi nza kukubwira amajambo yanje nta gaciro yoronka, ariko ijambo rya Kristo niryo rizima kandi ritanga ubuzima. Inzira y'agakiza ni imwe yaguka canke ikonda bivanye naho umuntu aherereye. Imana ishimwe. Ingene ubutumwa bwiza bufatwa mu gihugu urimwo biraza kwagura inzira yawe canke biyondeshe. Imana ishimwe. Ariko no kuremesha mvuga ngo Imana irazi adresse yawe, aho urubu nyene turiko turavugana yoyo irahazi. Inzira novuga ngo yagutse ni irimwo ibice bitatu. Iya mbere tuca turaba muri Yosuwa 1 umurongo w'8 haratubwira ngo ibiri muri iki gitabo c'ivyagezwe uzubirimbure ku murango no mwijoro, ubone kwitondera ivyanditswemwo vyose, niho ivyawe bizogenda neza ukagira amahirwe. Imana ishimwe. Nagira nkubwire ngo ubu bukubera ubuzima. Hari abantu usanga Bibiliya bayimanitse ahantu muri etagere canke bayibitsa ahantu mu isanduku bakayitora ku munsi w'indwi, ariwo bamwe bavuga ngo umunsi w'Imana, ari ngo bagiye gusenga. Muganagira nkubwire ngo iki cyagezwe cyo muri Yosuwa 1 kiragufata ni wabuzi yuko hariho umunsi urengana utayifashe mu ntoke ngo urondere mu ijambo ry'Imana iryo wogendera uwo munsi. Imana idufashe cyane. Imana iravugana n'abantu bayo ku munsi ku munsi. Igice kigira kabiri c'inzira y'agakiza ni ijambo ry'Imana dusanga muri Matayo 6 umurongo wa 6. Ijambo ryaho rivuga ngo ariko weho ni wasenga uje mu cyumba cyawe wiyugarane usenge so aba mu mpisho, ngo kandi so akuboneye mu mpisho azoguhera. Imana ishimwe. Yesu ashimwe. Uba abantu benshi business zarabujije umwanya wo kubonana n'Imana. Misi yose yo Imana ntiyihenda, iraguha amasaha 28 kome kado nk'ingabiri guhaye. Sizero kivyuka imbere yawe ayo masaha urayasangaho, uyakoze icyo ushaka. Benshi barayagurishije, usanga kubwira ngo je ku kazi wanje mukora amasaha 28 ku 28. Mbega umwanya w'Imana wawushize, mbega umwanya wo kuruhuka wawushize. Ugasanga amavese, ugasanga mu Kirundi ivumbuka ry'umurindi w'amaraso ryarembeje abantu kubera stress z'akazi, imyitwarariko idahera kuva ku munsi wa mbere gushika ku munsi wundi wa mbere. Imana idufashe cyane. Mugabo Yesu aravuga ngo nimuze kuri je warushe n'abaremerewe ndabaruhura. Imana ishimwe. Nagira ndagutera intege rero mwayo masaha 28 imisi yose Imana iguha nk'ikado. Nagira ndagutera intege zo kuronderamwe basi isaha imwe yonyene. Utararuha atabindi urakora, vyuka kare uteramane niyo Mana uyibaze ngo data urashaka ko nigenza gute uyu munsi. Imana ishimwe. Ijambo ryayo twaribonye igihe urimbuye ijambo ryayo, igihe uri kurasenga iraguha ijambo ukumva rirakorotse mu mutima, ukumva yo korianta ahuza gusoma. Mugivyo biza kuba igihe Bibiliya wayigize umugenzi ugasoma ijambo ry'Imana ku munsi ku munsi, kugira amajambo y'Imana ntagume mu gitabo ariko aje mu mutima wawe.
Dawidi yavuze ngo nabitse ijambo ryawe mu mutima wanje kugira ngo noye kugucumurako. Imana ishimwe. Ndaguteye intege ntiwemere yuko umwanya wawe ugurisha wose, rondera umwanya w'Imana ku munsi izogendera abana nawe. Yesu aguhezagire. Inzira igira gatatu ni ijambo ry'Imana, igice kigira gatatu cy'inzira y'agakiza arico ngira mperezeko ni ijambo ry'Imana riri mu Baheburayo igice ca 10 umurongo wa 25. Haravuga ngo twoye guheba gukoranira hamwe nkuko bamwe babigenza, ngo kandi uko tubona wa munsi wegereza turushirize kubigenza dutyo. Je no kubwira ngo umuntu yankosoye yambajije ngo mbega wose ibi imbere y'Imana urihe? Imana idufashe cyane. Kuva uyo munsi gushika kuri no tariki ndiko, je no kubwiza ukuri yuko kuva itariki 2 z'ukwicumi 2019 nemeye gukurikira Yesu atakindi ndamubangikanije, nta koraniro ndasibamwo kiretse rimwe nugaraniwe ahantu kumvo zitamvuyeko, irindi amagara atankundiye. Mugabo ico gihe cyose nagiye ndabona Imana rumwizigirwa, akaruhuko k'umutima narakarose. Uno munsi ntagishobora kunyiganyiza kuko Yesu araza kandemesha. Imana ishimwe. Kwiki gice kigira gatatu cy'inzira nongere nkubwire umurongo wo muri Luka igice ca 24 umurongo wa 53 uravuga ngo intumwa za Kristo zakorana ubudasiba ngo bashima Imana bari mu ngoro yayo, ngo uhoraho akagenda arabongera bakizwa. None wewe usiba gute kandi waremeye guhitamwo Yesu Kristo? Dawidi yarongera avuga kuri iki gice kigira gatatu cy'inzira nyene muri Zaburi ya 84 umurongo wa 10. Si Dawidi ni jambo ry'Imana ryahumekeye muri Dawidi. Aravuga ngo kumara umunsi umwe mu ngoro y'Imana biruta kumara imisi igihumbi ahandi. Imana ishimwe. Nagira nkubwire ngo nyamba avuze ngo kumara umunsi umwe mu ngoro mu nyubakwa y'Imana biruta kumara imisi igihumbi ahandi, irya saha uzomara imbere y'Imana iraruta imisi igihumbi uzoburi uraruhira mu vyawe, kuko biroroshe cyane yuko ivyo ukoze utubashe mu myaka igihumbi mu munsi umwe wonyene bibomoka. Imana idufashe cyane. Yesu aguhezagire we wahisemwe kwizera Yesu nk'umwami n'umukiza. Narishatse kugusangiza iyi nzira y'agakiza iri mu imice itatu. Yosuwa 1 umurongo w'8 kurimbura ijambo ry'Imana ku munsi. Matayo 6 umurongo wa 6 kwihererana n'Imana ku munsi. Abaheburayo 10:25 n'ayandi majambo nakubwiye muri Luka 24 umurongo wa 53 nayo muri Zaburi ya 84 umurongo w'10 hatwereka ngo korana na bene so, ba hafi ya bene so. Nagira nkubwire ngo ni wabigenza uko Yesu azorinda agaruka inkomezi zawe zitarahera. Yesu aguhezagire kandi agendane nawe ubuzima bwawe bwose, ntuzicuza. Ubuzima bwawe buzogenda buva mu bwiza buja mu bundi nkuko yabisezeranye. Uzogenda wunguka inkomezi, wiyubure mu nkomezi nshasha, ivyawe bigenda biratungana, ivy'umutima n'ivy'umubiri. Ndiko ndabikubwira nk'ubusangiye urugendo nawe, sindiko ndagushuka, aho ndakubwiye nanje niho ndiko ndaca. Yesu aguhezagire. Yesu ashimwe. Ndasuye rero kugutera intege mukundwa tugendana nawe. Uru rugendo rwananije benshi, mugabo iyi nzira ndakurangiye ni wayicamwo uzogenda urabona ubwiza bw'Imana. Nzogaruka twinjira mu gisata kimwe mu gice kimwe cy'inzira tuyirimbura. Kazuzugumane nanje muri iki kiganiro. Yesu aguhezagire gose. Wewe uhejeje gukurikirana iri jambo ry'Imana riturangira inzira y'agakiza, nashaka dusangirira isengesho ry'umwanya mutoya. Ndazi ko Satani atanezererewe ivyo ibiyago tugiranye. Ndazi yuko ashaka kugutera guhushagirika mu nzira yawe yose. Ariko namenye ngo isengesho nikigwanishwa cy'ubugi bubiri. Imana ishimwe. Nubu rero nagira dusengane kugira jewe nawe tugumane inkomezi z'umutima. Yesu aguhezagire. Data wa twese uri mu ijuru, mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, ni wewe muremyi w'isi n'ijuru,
ni wewe waremye abantu bose, urema ibintu byose, eka mbere abo waremye wabashingiye imbibe zaho baba, kugira ngo mwami mwiza bakurondere nyamba bakabakavye bo kubona naho utari kure y'umuntu numwe uwari we wese. Ndagushimiye mwami ku majambo duhejeje gusangira n'uyu muntu ariko arakurikira ijambo ryawe. Ndongeye kuguhamagara mwami ngo duhe imitima y'ubwenge no guhishurirwa mu kukumenya mu izina rya Yesu Kristo, ngo amaso y'imitima yacu ahumuke yihweze, tumenye mwami ivyo twizigizwa no guhamagara kwawe, inzira yawe mwami Imana uyitumenyeshe. Ijambo ryawe rirashingira intahe ngo wamenyesheje inzira zawe Mose, ngo Abisirayeli wabamenyesheje ibikorwa vyawe. None natwe mwami mwiza, Mose ko atagihari, Abisirayeli mwami ko batagihari, ariko abahari ari twebwe bizeye ijambo ryawe bagakizwa, turakwinginze nawe ubandanye uturangira inzira zawe, ubandanye utumenyesha ibikorwa vyawe, kugira mwami mwiza mw'isi waturemeyemwo uturinde kuzimagirika, uturinde guhushagirika, uturinde kudendebukirwa, ariko tukugire nk'Imana umuremyi wa bose, tubandanye kugendana nawe tutaruha kandi tutadendebukirwa. Jewe ndi umwana wawe, uwo wacunguye ariko kandi ukamugira umukozi wawe. Mwami jewe akanwa ni jewe, ariko ijambo ni wewe, kuko ndazi mwami ko ari wewe utuma ushira mu mitima y'abantu bawe gukunda no gukora ibiguhimbara. Ndakwinginze ku bw'ampwemu wawe ubushobozi ngo wemeze iyi nzira yawe abahejeje kuyumva, ubatahuze, maze tumaze gufatana amaboko tushobore kunesha umwansi, kuko ubumwe bwacu arizo nkomezi zacu. Senze nizeye kugira neza kwawe mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, amen. Yesu abahezagire cyane.